aya majambo twumvise aje yerekeye na cyane cyane uyu munsi mukuru turiko turahimbaza wo kwibuka umutumwa Yakobo kugira ngo bamutandukanye n'undi Yakobo. Uyu bamwita Yakobo mukuru, hari uwundi bita Yakobo mwene Rafe twita Yakobo mutonya. Ariko ngaho twihende twumvise bavuga mukuru na mutonya, mwumva yibaza ati mukuru ashobora kuba yarakaze mu bwiranda gusumbya uwo bita ko ari muto, cyane ko umenga Yakobo mukuru yarafise tayi nininya gusumba Yakobo mutonya. Si ivyo babivuga bafatiye na cyane cyane kuko ngene amajambo y'Imana abagaruka ko Yakobo mukuru, amajambo y'Imana aramugaruka ko bose. Yakobo mutonya baramugaruka ko ariko si ku rugero rumwe na Yakobo mukuru. Ikindi naco nuko tubona Yakobo mukuru ari mu batumwa batatu badasanzwe Yezu ubona yuko yama yiyegereza mu buryo budasanzwe, kumbure kubera umugambi yarabafise ko udasanzwe, ari bo Yakobo na Yohani na Petero. Yakobo muraziye ko uyu Yakobo mukuru mugihe niwe yagiye imbere abandi batumwa bose, abari batangura gutanga ubuzima bwiwe, acibwa umutwe na Herodi nkuko umutumwa Yohana bitubwira mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, nako ubutumwa Luka, umwanditsi Luka abitubwira mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa yuko yishwe na Herodi amuciye umutwe. Mukumva yuko harimo nuko kuntu azotwara intahe idasanzwe, mugira ntiyo kubera n'akandi kararo gadasanzwe abandi batumwa mu kubahuka kwemera gutanga ubuzima bwiwe bwose kugira ngo yemeze izina ry'umwana w'Imana Yesu Kristo ko ari we mukiza musa Imana yaturungikiye muri nosi, ko ari we Mesiya. Uyu Yakobo rero mukuru turumvise co kimwe n'abandi batumwa, burya Yesu yabatoye bavuye mu bintu by'ubuzima bwabo, uko nabo nyene biyumvira Mesiya nk'abantu bo mu gihe cabo, bamwiyumvira nk'umuntu azoza kubakiza ibi vy'ugukira byo ngaha kw'isi, ivy'ugukira byo ngaha kw'isi. Kandi batari bake mu ntango mu kumukurikira koko barabona yuko ari umuntu arimo ubasha budasanzwe, ari mu ijambo ridasanzwe, ho azoza nk'igihe agahindura intwaro akaba ari watwara Isirayeli, mbere agaca atuma Isirayeli itwara amakungu yose. Nabo rero hafi yiwe nk'abakunzi biwe ba mbere bakaboneraho guca bafata ibiti. Kandi ni bose kuko mwumvise nk'uku twumvise Matayo atubwira igihe bari baciye iwabo na Yakobo na Yohani, kuko baravukana nk'uko Petero na Andreya bavukana. Baciye rero kwa Zebede, burumvise ingene aha Matayo atwereka ko ari nyina wabo aza, ariko abandi banditsi baratwereka yuko ari abanyene Yohani na Yakobo bishikira kwa Yesu. Harimo no kutwereka hajya abantu b'abahungu na banyina babo biragoye. Nyina w'umuhungu yamashaka yuko umenga umuhungu niwe yatwara isi yose. Sinzi ko batamubwiye mu gutwi kuko ngo yaraduze Yerusalemu agiye kudupfira ku musaraba, kandi abo nyine amaze kubona yuko ababwiye ko kuduga Yerusalemu kudasanzwe kudasa na kwa kuduga Yerusalemu yamaduga Yerusalemu agiye mu misi mikuru ya Pasika na Pentekote. Ariko uko kuduga barabona yuko atari ibintu bisanzwe kuri Yesu, biko ibintu bidasanzwe. Agiye kurangurira ikintu nyamukuru afise kumuzirikanye no ku mutima wiwe kidasanzwe cyo kuducungura ku musaraba, ariko bose ko babibona. Kuri bo ni nk'uko aduze Yerusalemu aragiye kugifata. Reka rero tube turapanga akarere, niko basigaye bavuga twipange. Namwe kabagiye kongorera nyina wabo bati aragiye kugifata.
adufashe. Turazi ko arakunda abamama kandi arasonera abamama. Nawe uri mama wacu araza kukumva n'ingoga, turi turabifata ibibanza byiza byiza hakiri kare. Kuko nabo nyene kugeza ico gihe abona yuko yaje kudukiza ibivyo mw'isi. Nk'uko n'uyu munsi ubona dukurikira Yezu kandi aza akatwihanganira akaturinda, tumufise ko ivyifuzo bitahura cane n'ishaka ry'Imana. Sobe yuko Yezu adashaka yuko twokira ngaha kw'isi tukamererwa neza, ariko ugasanga aho we ashima kubihera n'urugero ashima kubitwarako siko twe tubishaka. Uyu munsi woraba neza abantu twese twiruka inyuma ya Yesu mu vyo gusenga, tukiruka inyuma y'abapatiri, abapastori, imigisha n'imihenze, wamusanga umenga tugomba gukira ibivyo ngaha mw'isi. Ugukira mw'isi ni bimwe binyaragurika, ni bimwe kumburukira ari ukumenga wikijije wahagutanze, ni bimwe vyo guhiganwa ukutariko, bizananamwo ishari n'urwango no kwicana, abantu bakicana. Ariko uko gukira umukama dushakira no gukira guhera hariya indani y'umuntu w'ukuri ari mu muntu w'imbere. Hanyuma ibindi Yesu nk'uko bitubwira akagira ati rondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo ngo ibindi muzovyuhirwa. Imana irazi ivyo dukeneye kandi umwe wese Imana iramufitiye inzira yiwe. Ntiwigere unungwa n'ivy'uwundi, niba arabira ku wundi uramukora ko akarorero keza, ariko ntunungwe n'ivyiwe, ntunungwe n'inzira yiwe, kuko umwe wese afise inzira yiwe. Kenshi ku gihababu cyo kugomba kwigana kubwiganwe rw'inzira y'uwundi, ugasanga turiko turaca mu bubeshi, mu bunyoni, mu macenga, mu bintu vyinshi, ugasanga bigarutse kuruhisha umutima wacu. Wabishikira ukaruha kuko biguma bikwagiriza, utabishikiriye ukaruha kuko uca wiyanka ukabona umenga nta siguro ufise, nta buzima, nta teka ufise imbere y'Imana. Iteka dufise imbere y'Imana ntirihagaze ku bintu, bihagaze gusa ku buntu bw'Imana yari twihereye, atakindi kibifatiyeko atari urukundo rwayo mu mwana wa Yesu Kristo. Hariho igikorwa gikomeye Yesu yakoze kugira ngo aba batumwa babe abigishwa b'ukuri, hama bahave baba batumwa. Iyindi ndwara turwaye uyu munsi ni uko tugomba kuba abatumwa, tutagomba kuguma turabigishwa ba Yesu. Kuguma kw'ishure rya Yesu umuntu yama ariko aramwumviriza, amwihweza ingene yigenza kugira ngo amenye ico ashikiriza abantu, amenye ico amarira abandi. Kuko Yesu igihe cyose atugiriye neza aradutuma, atugirira neza igarukira iwacu, atugirira neza ashima ko asangiza kw'abandi. Ariko kugira ngo tuyitange neza nuko tuyitanga muri we, tukaguma turabigishwa baguma bamwumviriza, bamwihweza, kugira ngo nabo bamenye ingene batumbereza ibintu mu buzima bwabo. Nimba rero tugomba kuba abakozi ba Yesu no kugendera hafi yiwe, kunywana nawe, gucudika hamwe nawe, nuko twemera ko Yesu aza araducyorora ico cipfuzo co gukira kikimwe ibipfungu by'ivyo mw'isi, kugira ngo turemurukwe ku mutima no ku muzirikanyi, kugira ngo twidegemvye dushobore kumukurikira, tutumva yuko umenga iki na kiriya bidutakaranye kubwiwe, umenga karatubanye. Hari ibintu bishobora kudutakarana kubera urukundo rwa Yesu, bishobora kutuvako bikagenda kubera urukundo rwa Yesu, kubera urukundo rwa Yesu. Nkemera bikagenda mugabo nkazigama ubucuti n'ubugenzi dufitaniye, sinemere kubutakaza. N'abantu bakakuva ko bakagenda, kuko uko bakwimatishije ko ntibashaka yuko ugumana na Yesu, bagomba kugushikura mu minwe ya Yesu, baguhindura uwabo, hakubanza kugufasha kuba Yesu.
ivyo rero ni ibintu utegerezwa kwama twemera yuko Yesu aza araducyorora dukiza mu mutima no mu buzima bwacu. Ikindi tubona, Yesu yabafashije gukina cenca dufatira kuri uyu mutumwa Yakobo, nuko kuntu Yesu ababwira ati kugira ngo mumurikire by'ukuri mw'abakunzi murategerezwa kunywa ikarisi zonywa. Kunywa ikarisi zonywa bihanze ibyo nyine ariko ndavuga ko hari igihe kugendanira Yesu Kristo kumukorera bimera nko kunywa ikarisi. Bavuze kunywa ikarisi ni ukuvuga aha twumvise Pawulo bigaruka ko gutwara mu mubiri wacu n'umutima wacu amagorwa y'ugwishe Yesu. Umutumwa wa Yesu Kristo, umukunzi wa Yesu Kristo n'ububabare barajana kandi kubera iki? Kubera yuko suko umenga n'ububabare kubw'ububabare nyene kamenga Yesu nubwo aduhadikiriza ko yibambe boya n'ububabare buva mu kutembera kw'isi, n'ububabare buva ku buhakanyi bw'isi, n'ububabare buva ku bupagani bw'isi ishobora kugutuma utagononokirwa, utabangukirwa no kugendanira Yesu, ikagomba kukubuza, ikagomba kukoresha ubutariko no kukwegera kure ya Yesu. Ivyo no kubimenya, hari Yesu ababwira ariko arabasezera ati ko isi itankunze ntimwitege namwe kwizobakunda. Iyo si yindi ni isi guhanya Imana ku mayeri ku bwenge, ni isi inigisha umutima w'umuntu umunoho w'ivyayo, hakumuzigamamo urukundo wa Yesu akarondera ivyo kubaho kwiwe atekanye adaca ku biti n'amabuye. Ni isi ihenda umuntu ikaza iramushiramo ikintu c'ukutumva akamovera n'akanyamuneza ko gukurikira Yesu, ugasanga ni intambara kugira ngo ugumane na Yesu. Ni isi